nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Umunsi umwe umumarayika Gabriel yatumwe n'Imana mu gisagara cy'ubugarire cyitwa Nazareti, umwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi, nyamwigeme nawe akitwa Mariya. Nyamumarayika arinjira amubarira ati, mwaramutse wowe wuzuye inema, umukama muri kumwe. Mariya ngo avyumve agwa mu gahundwe yibaza icyo iyo ndamutsi ivuga. Nyamumarayika yamara aramubwira ati, humura Mariya, warashimwe n'Imana, uza gusama inda uze uyivyaremo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa umwana w'uwo mw'ijuru. Umukama Imana azomuha ingoma ya sewe Dawudi, azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera. Mariya nawe abaza Nyamumarayika ati, ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Mumarayika aramwishura ati, mutima mweranda azokuzako, maze ububasha bw'uwo mw'ijuru bugutwikire. Nico gituma uzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Mbere na Elizabeti inshuti yawe aheruka gusama inda y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi mu kwa gatandatu, naho bahora bamwita intavyara, kuko atakinanira Imana. Mariya ati, jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbere uko bivuze. Nyamumarayika aca arigira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu kuzirikana kuri uyu munsi mukuru twisungaye amajambo y'Imana, tuzirikana ibintu vyinshi, ariko mu nkundire bwa mbere tubanze dusubire twiyibutse neza uyu munsi mukuru, ico tubwira muri rusangi aho ushingiye bwa mbere, ariko kandi duheze tutangariremo ingene Imana ishika iwacu, ingene urukiza ruranguka rugashoboka mu buzima bwacu. Bwa mbere dusubire twibuke yuko uyu munsi mukuru w'ibugwa ry'umukama, nubwo akenshi iyo tuvuze abatari bake tuca tubonamwo umunsi mukuru wa Bikira Mariya. Numvise no mu ntango y'inkuka y'imisa nkatambuje akaririmbo ka Bikira Mariya. Nivyo ni umunsi wariko ubwa mbere na mbere ni umunsi mukuru wa Yesu Kristo. Abana b'umuvyeyi ndabatiye mukije, nawe nyene arimwe. Mugabo hariho abantu barafata nabi Bikira Mariya, bakibagira yuko iteka rya Bikira Mariya ryose n'umwana wiwe Yesu. Kandi na mwebwe nimwashaka iteka, nimwe muri byaba bandi bagowe ko bandikisha amateka, iteka ryawe ribe Yesu Kristo mu buzima bwawe. Niho udashobora kuritakaza. Niwahabwa amateka n'ivyisi, ivyisi birahera, kandi iyo biguheze ko ukumva umenga urazimiye, uratakaye, karabaye, ego uragiye amazima yongo. Umukama atuzigamira iteka, atanumwe ashobora kutwaka igihe riri mu buzima bwacu. Mu kuvuga ko ari umunsi mukuru wa Bikira Mariya, nukugomba kugira ngo twumve yuko ariho ushingiye imizi. Mu bisanzwe sinzi ubigeze kuvuga ngo ni inkuru nziza imbere y'inkuru nziza. Ni inkuru nziza ya kare gose, nicyo twumvise yuko uno munsi mukuru wibugwa, ingene tumenyeshwa ko umukama ashitse, ariko bikaba mu kanywa ababo ko mu nzu ntonya yo hari i Nazareti, agasagara katamenyekana, agasagara kakengerwa, mugabo kahavuye gacika agasagara gakomeye, kuko niko kakiririye isi yose umucunguzi w'isi. Niko kabaye
nk'umwango wugururiwe muri nosi, Imana mushobora byose ikinjirana ngaho kugira ngo ishikire abantu bose. N'umunsi mukuru bwa mbere ushingiye kuri Yezu Kristo, kuko nogira nti n'umunsi waho Yezu kumwe na se wiwe na Mutima Mweranda bafata ingingo yuko amanuka ku isi, aza ku isi. Mwiyumvire uwo icyo gihe ingingo ifatwa mu ijuru iti isi igire isubire, mbere igire isubirire mwe gushasha, mu mwana w'Imana azomanuka ku isi, azomanuka ku isi. Mwumvise mu gisomwa ca kabiri ingene hari ikiyago gikomeye cabaye hagati ya Data na Mwana na Mutima Mweranda nihari, hagafata ingingo yuko Yezu Kristu aza ku isi. Mwumvise ingene Mukama agira ati imbagwa n'incungu zo kwishura ibicumuro ntiwabishimye, ngo niho navuga nti ndarengutse Mana yanje ngo nkore ivyo ushaka. Nugira nti rero n'umunsi mukuru wa ego ya Yezu bwa mbere, ugacucika kandi umunsi mukuru wa ego ya Bikira Mariya, ugategerezwa no gucika n'umunsi mukuru kandi wa ego yiwawe yiwanje. Ego ya Yezu ikamutuma umucunguzi ashika ku isi. Ego ya Bikira Mariya igatuma Yezu Kristo ashobora kwigira umuntu, akaronka ahafatira kugira ngo ashikire umuntu wese. Ariko kandi ararindiriye ego y'umwumwe kugira ngo ubukiro buranguke muri umwumwe ku izina ryiwe, ariko kandi bubandanye burangukira isi. Yarabikoze rimwe rizima, arabitanga, nogira ni twebwe tuza turazinjiramwo muri ego ya buri mwanya y'ubuzima bwacu. Nakaryo keza uyu munsi mukuru ko gusaba Imana kugira ngo Imana idufashe, iduhe inema yo kwama twiyumvamwo kuyibwira ego mu ngingo zikomeye dufata mu buzima bwacu. Kuko hari ingingo yigeze gufatwa mu ijuru kugira ngo urokorerwe ubuzima kandi uronke ubuzima budahera. Ni byiza yuko izindi ngingo zimwe zigize ubuzima bwawe za misi yose, zimwe zigize imigambi yawe, zimwe zigize imbono yawe, zimwe zigize umuhamagaro wawe, zimwe zigize imigenderanire yawe na mugenzi wawe, ziza ziraba ego, zituma ya ego ikomeye ya mbere yo mu ijuru isubira kwiyandika hano ku isi, umucunguzi akaronka ifatiro ryo kudukiza. N'umunsi mukuru mu bisanzwe uhimbazwa ku itariki 25 Ntwarante, ariko kuri iyo tariki wahuriranye nuko twari mu ndwi nyeranda. Iyo biranye uko turi mu ndwi nyeranda canke bigarana nuko turi muri ya misi rw'amunani rw'imisi 8 w'umushurira wa Pasika, cyo twita l'Octave Pascal, Eklezia ikiwujabutsa ikawungururiza ku munsi wa mbere w'indwi ya kabiri ya Pasika. Kuko iyo ugonganye n'iyo misi ya Pasika ni misi igira nti ari shingiro ryo kwemera kwacu, ucubanza ukabisa iyo misi hama ukaza guhimbazwa. Hanyuma umunsi mukuru ukomeye kuko ari umunsi mukuru waho nuba Imana igira iti ese ingingo yawe yoba yishingira mu ngingo yigeze gufatwa mu ijuru, yuko ucungurwa, yuko usubizwa iteka ryo kuba umwana w'Imana. Nugira nti rero hari ibintu bingahe bibiri nyamukuru twozirikana. Icya mbere ni iki kiyago kiba hagati y'ubutatu bweranda kigasozerwa na ego ya Yezu, bigaca bibandaniriza mu kiyago cabaye hagati y'umumarayika na Bikira Mariya, bigasozerwa na ego ya Bikira Mariya, kugira ngo natwe mu rugendo rw'ubuzima bwacu twame muri ico kiyago ciza n'Imana, kugira ngo ingingo z'ubuzima bwacu
zishobore kuza ziraba ego ituma Yezu aronka urufatiro rwo gucungura isi. Kumbura umuntu ashobora kwibaza ati ego yanje, umuntu muto muto nkanje yogira iki icunguye? Yego kumbure irashobora kugira kandi ikoze kuri wa muzingi w'ubuzima bwanje aho ugarukira. Mugabo tubirabe, tubitangarire, turabe ingene iyo ego yugururiye urukiza isi yose itarinze gufatira ku bintu bihanitse canke ku muntu ahanitse. Bikira Mariya uyu munsi turamubona yuko umenga ni umuntu ahanitse, ariko si umuntu ahanitse. Imbere yuko abo umuntu ahanitse akomeye rwose, umweranda aheta abandi bose, umweranda aheta abamarayika bose, karaga peyizane akanyarutoki ko hariya i Nazareti. Tukabona ingene umwana w'Imana mu buninahazwa yarimwo mw'ijuru agasiga ininahazwa ryiwe akaza akigira umuntu, kandi umuntu azananye ahantu hakengeretse i Nazareti. Muri Natanaeli bamubwira bati twabonye umukama ngo ni Yezu umunyanazareti. Agira ati Nazareti yari iciza covayo gihambaye. Aho iwacu ahantu mw'ifire hakomeye ni hehe? Sinzi ngo hariya mucamazi zacamuzwa utamenyekana, canke n'ahandi hose. Musi hari umupatiri twigeze kuja iwawe, ndavuga nti burya wewe uva ino? Vrema Imana ni nziza, kuko we ntiwopfa ubimenye Bujumbura iyo ataba umuhamagara ubusaserdoti. Murabona abantu benshi mbere usanga Imana iba yaragiriye ubuntu. Hano tugeze guhurira i Roma, turiko turasangira, avuga ati pati Imana irambaye, yankuye hari iwacu uzi, ubu ushobora kuba ni ngaha i Roma. Imana ni igitangaza. Ingene Imana ishobora kutugirira ibitangaza, ariko ibitangaza bene ivyo vyose Imana itugiriye nivyo biraryoshe, ariko kandi ni responsabilité ikomeye cyane. Bikira Mariya yaragira ivyo bitangaza kubera ukwigira umuntu kwa Yezu, kubera uguca bugufi kwa Yezu kwaramudugije kumugira igitangaza. Ariko nawe yaremeye gusangira responsabilité ikomeye y'urukiza rwacu gushika munsi y'umusaraba. Isi yaba abantu bose Imana yagira duza kabakurari kabashi bo kumva yuko ahubwo ari ugusangira na Yesu Kristo, ukwitangira urukiza n'icungurwa rishitse koko ry'ubuzima bwa benshi, ry'ubuzima bwa benshi. Dusoze rero tuzirikana yuko urukiza ruza ubwa mbere kuko ari ingingo y'Imana. Imana irashaka yuko twese dukira, ariko rushika rugataha neza kuko ego ya Yezu ihuye na ego iwawe na ego yiwanje. Niho rukiza rero ruheza rugashika rugafata rukagira ico rushitseko. Iyi ego ya Bikira Mariya yahuye na ego ya Yezu nivyo vyatumye koko Yezu ngo ashobora kuronka umubiri muri Bikira Mariya. Muri Bikira Mariya ico kintu muze gufata akanya mu gitangarire, niho habereye ukunywana kwa mbere kandi kuzuye kw'Imana n'umuntu. Yezu nk'Imana akamanuka kwa Bikira Mariya, Bikira Mariya akamuha umubiri, ariko kandi Yezu nawe akazana ubumana bwose muri Bikira Mariya. Urukiza ruza neza mu kintu cose aho tuba tunywanye neza n'Imana. Uyu munsi natwe twakira umwana w'Imana mu ijambo ry'Imana, muri Eucharistia, mu masakramentu, bidufashe natwe ngo Imana
ironke ahifatira hinywanira n'abantu. Niko twebwe kumure ntibiranguka ku rugero rumwe nk'urwa Bikira Mariya, ariko umwe wese ku rugero rwiwe Imana irashaka kumutera iryo teka yuko aba ubutuma wenye n'ubwiwe anywana n'Imana, ariko kandi n'abandi bakaboneraho kubwa ego yawe, ubugamburutsi bwawe ku Mana, Imana ikaronka ifatira ngo isubire kunywana n'umuntu, kunywana n'abandi, kunywana n'abandi bose bagushamitseko. Uyu munsi duhereza umukama ishikanwa ry'ingingo nziza dushaka gufata twese, yuko twoba akaryo kuko abo duhura abashamitse bose ku buzima bwacu twobabera akaryo, nogira ni ko umuryango wugururiwe wo guhura n'Imana bakanywana n'Imana, kubera yuko natwe twayihaye ego yacu, ubukiriro bukazi wacu, ubukiriro bugatsimbatara mu bacu n'ivyacu. Amen.